nta jambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere. Turazi abantu bamaze kudusezeranira ivyiza ntibabikore, natwe ubwacu hari abo tumaze kubisezeranira ntitubishitse, kandi atari uko batabishaka canke natwe tutabishaka, ariko kubera turi abantu dufise aho tugeza bikatwankira. Imana ntinanigwa, ntiyibagira, kandi ntibesha. Ijambo ryose yivugiye ubwayo irarishitsa. Turazi inkuru za benshi muri Bibiliya abayisoma, yagiye isezeranira hagaca bamwe igihe gito, abandi imyaka n'iyindi, ariko igashitsa ico yavuze. Twavuga Aburahamu, aho yamubwiye ko izomuha uruvyaro ikamugwiza. Mu Itanguriro 17 kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera, aramubarira ati, ni jewe Mana ishobora byose, uhore ugendera imbere yanje kandi utungane gose, nanje ngusezeraniye isezerano zo kugwiza cane. Aburahamu arafukama arunama, Imana iramubwira iti, raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntucitwa Aburahamu kundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko ugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzoguha kurondoka cane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami bazokwandurukako. Nk'uko ari Imana itabesha. Ntivyari vyoroshe gutahura muri logike ya Aburahamu, ariko iyo Imana ivuze ibishaka ko twizera. Aburahamu ariraba, araba Sara n'imyaka bari bafise, ivyumvikana ko baba kivyara, ariko bibagira ko Imana yavuganye nawe ari Imana y'ibidashoboka. Amen. Imana ntihinduzwa isezerano ryayo no kutizera kwawe. Ndagasubiramo aka kantu. Imana ntihinduzwa isezerano ryayo no kutizera kwawe. Tubandanye mu gitabo c'Ibitanguriro 17 umurongo wa 15 haravuga ngo, Imana ibarira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntube ukimwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara. Nzomuha umugisha nteko nguhe umwana kuri we, niko ko nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arapfukama arunama aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yoba kivyara? Aburahamu abwira Imana ati, icoma Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. 19 ngo Imana iramwishura iti, oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe, ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Kandi no kuvya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka, ndamugwize cane, azovyara abatware 12, kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka, uwo muzovyarana na Sara mu gihe nk'iki umwaka utaha. Imana ihejeje kuvugana nawe, ica iraduga iva aho Aburahamu ari. Ivyo dusaba Imana vyose iravyumva kandi iravyishura. Nuko kenshi tutamenya inyishu yayo, kuko tuba twiteze kubona ibihwanye n'ivyo twifuza. Ngo Aburahamu abwira Imana ati, compa Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. Iri ryari isengesho rya Aburahamu asenze kubera kutizera ko ivyo abwiwe vyoba. Maze Imana iramubwira kuri verse ya 20 ngo, kandi no kuvya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka, ndamugwize cane, azovyara abatware 12, kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Amen. Reka tubandanye mu gice ca 18 aho Sara nawe yasezeranirwa uruvyaro. Ngo baramubaza bati kuri verse 9 bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura ati, ari mwihema. Aramubwira ati, umwaka ugeze aho uyu ugeze, sinzobora kugaruka iwawe. Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo, kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima
ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo kandi umwami wanje akaba ashaje. Uhoraho abuza Aburahamu ati niki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aha ibyo ni iby'ukuri, noba nkivyara umwana nkecuye. Mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho yugeze, nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Maze Sara arahakana ateka sintwenze kuko atinye. Aramubarira ati oya uratwenze. Erega Imana yari yavuze, ntabwo ari umuntu adashoboye gushitsa ibyo avuze rimwe na rimwe. Ariko nticabujije Sara ko nawe abikekeranya aranabitwenga. Maze Uhoraho abaza Aburahamu, mbega hari kinanira Uhoraho? Ehe, inyishu yashikije ico Imana yavuze mu gice ca 21 kuva ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze kandi amugirira nk'uko yamubariye. Haleluya. Ngo nk'uko yavuze kandi ngo nk'uko yamubariye. Hari ico yavuze kuri wewe, hari ico yakubariye ubwawe, ukirindire. Kuri verse ya 2 ngo Sara asama inda, abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Umwana Aburahamu yavyaye amwita Isaka, uwo yavyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Amen. Ati hari uwogize ico abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara amvyaye ku mwana w'umuhungu mu butama kuko atajambo ryavuzwe n'Imana ngo rihere. Ni akarorero kamwe muri byinshi. Turazi inkuru ya Yosefu hamwe n'ishitwa ryazo, tuzoyigarukako muri podcast ikurikira y'ikindi gihe. Turazi kandi inkuru ya Dawidi yabaye umwami inyuma y'igihe kirekire Imana yamurobanuje amavuta muri bene se benshi. Nayo tuzoyigarukako mu buryo bwiyaguye. Ndabashimiye ukuntu mukomeza kubana natwe, mudutera intege zo kubandanya. Ni Femi TV, ugire sabone, share, subscribe, ntihagire ivyo uhomba. Umwami Imana abaha umugisha. Wibuke gusangiza abandi podcasts namba yagufashije kumbure n'ubundi yofashwa. Like na commentaire zawe ni zingira kamaro kuri twebwe. Dusubire vuba, ndabakunda.